Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Bite Triple F bite tenisa dasiko mufise mubabaro iki ako ya nije mfise mubabaro de plus ko ashumbya mwese mugabo c'est bon niko turabavandimwe turavukanye turaba brothers and sisters. Bo nashaka kubabwira juste ntibibatera amakenga cyane cyane ntibibababaze cyane ngo muce mucika intege cyane iki urumva ubusanzwe umuntu ntakundwa nk'abantu bose mugabo nuko kurugero bigeze ko c'est comme si umenga no kwica umuntu bashaka kwica umuntu urumva kuko ibi bintu ufite nanje byandenze me umuntu ntiyoca cika intege cyane tiba vubaye donc rero bon ntimurabirandire ko muri ko murabiganira mwebwe mukore umurimo wanyu nkuko byagenekewe ntimurinde mubishyira binjire mu mutwe ngo bibabuze amahoro cyane kuko nanje nabishize juste mu maboko y'Imana kuko hajya agati gateyose n'Imana igahenurwa n'umuyaga kandi hari ikirundi bavuga sinzi ko ndaciye bavuga ngo gutera umugere gikere uri kuracunguruza so nimutuze muturure mu mana mahoro ama turabigi kuba challenge kunutwo kigenze kuko abo bantu babikora no kuvuga yuko bajugumira no kuvuga yuko babona yuko batsinzwe kera no kuvuga yuko babona yuko ti umuntu tutakoze iki kintu mva bo ofete ibi byerekana yuko bamaze kwishira muri place yabo babona yuko bari hasi tout simplement donc bariko bakora uko bishoboka kose ibintu bigende nabi mugabo nkuko navuze cy'Imana yagenekeye umuntu nta muntu numwe ashaka kugira imigambi y'Imana nta muntu numwe ashaka kwipangura nta muntu numwe ashaka kuyihindura cyangike sivyo je ndaremye vraiment ndaremye mugabo kimwe gusa nuko tuko tugira itohoza bamwe twabamenye hama ningaruka tuzogira amatoza neza hama turaba ingingo izofatwa ndazi ko harimo abajournaliste barimo ndazi ko harimo aba DJ ndazi ko harimo n'abagenzi biwanje baba musiciens ndabizi n'abafana apana mu bafana biwanje mugabo mu bafana b'abandi naho nzi yuko ngaha muri groupe harimo Abivye zifite ama groupe menshi ugasanga aribo bazana link how kamushaka kuzana link ngaha yahandi ukayizana ngaha nimba wabonye ico kintu utapa besoin kuzana link sivyo so ni muhumure mutekane batwaye indirimbo ziwanje za Fizzo mugabo ntibatwaye ingabirano urumva. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.